hakumukecuru andusha gutambikiza nofuma ntaruka. Ndakurahiye hakutabuka niwegeranye mugabo, niwegeranye ntutabuke, n'abatabutse turacabashaka. Inumire none ndagamburutse nta kibazo. Ahubwo rero ndahubwira hori cubonye vyari binshavuje mwishwanjarazira. Iyo utigarura wari kungana. Nuko biri, reka ndakurabira. Karamaze kuko kajayo. Ngo akubwiye ngo karamaze ngo mbwa kajayo nyene. Kajayo. Dusubize hamwe. Mbega ngo ryashano wambwiye ngo ryari mani yo ndavyibutse. Nsanuna nasanze ari umuvyeyi gusa w'ikigo, ubundi yari yarenganijwe nyakubahwa, yari yarenganijwe. Ngo ryashano wambarira ngo ryari ngo wafekewe. Mana uhoraho n'abandi sinashimye kuvuga byose nca ngomba kurira. Twebwe rero natwe iwacu muri Ninda ntidushaka uwutwipimako ngo aze kwigana ibyo twagize kandi bidashoboka, kuko usanga hari ikintu yashizemo kidakunda bigatuma bene gihugu batacumva neza ngo ya bwa bundi ngo oya ngo nibahebera ibintu bene vyo ngo kajya kantu bashizemo ngo abo bantu nako nabumvisemo simbuza abari bo murambabarira ati murantunga kebuke ntibishoboka ati ntibishoboka kutwigana sibijya by'abantu b'umu ndabinumye urambabarira. Vuga ndanye vuga. Twe muri Ninda ngira ndabivuga ndanka umuntu aba ari kumwe n'abantu akacaja kuja mu bindi by'abandi bantu, uwo no mwita umusambanyi, akongera agaca yitwa umusumyi w'urusaku. Twebwe iwacu rero turibumbye turiyubaha, nta mukinyi n'umwe wo muri Ninde arava muri ibi ngo agiye mu bindi, ntibishoboka. Nico gituma n'iyo umukinyi dusanze adakina neza turamuha akanya, genda hajya mugabo uze wame waje guhanuza utube hafi. Iyo twamurungitse araza akazara dutemberamo mpaka tukamugarukana. Niko ibintu byifashe. Bijya bintu bagira ugasanga umuntu ari muri uyu mugwi bucya agacaza hariya naho twebwe nyakubahwa ntibiradushikira. Mbega biramaze gushika mukirukana umukinyi wa Ninde bivanye n'amakosa yakoze? Twebwe sinza kubesha biramaze gushika tukirukana umukinyi wa Ninde bivanye n'amakosa yakoze, akoze ibintu bijanye n'iby'igihugu kidashaka canke iby'Imana idashaka. Twebwe turafise uburenganzira, nta n'uwo tubicishako, turamwirukana toka tuvireho ati genda ntuhuye n'imico yacu ngaha mu gihugu cyacu, tukamwirukana naho yoza agasaba ikigongo akaduha ibyo nkungu na ruyonga tuti kirazira kuturengera, n'ubundi ndasubiyemo toka pi akoze wa TV ati akoze ibyo tudashaka tumubwira ngo toka pi
Oh, my name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Anagarutse kandi hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment. Hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Already easy gentleman. Kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update in news. Kuri kamera uri kumwe na Alfred Carf. Wagwana maniga, it's your boy Alfred Carf. Ni watuma ino image uyibona imeze guco. Ni watuma sound uri kurayumva. Yesa muri cya kiganiro tubabwiza ukuri sho cya kiganiro kigwa kajyo keza ko kumenya amakuru y'abastari, ko kumenya amakuru y'ivyamamare. Ati mbega ivyamamare vyacu bayo gute, abastari bacu ubabayeho gute. Imana y'Imiss Radio rena urona yuko andi hagati y'abagabo babiri. Ati nanje mba nkomeye. Ati ndi hagati y'abagabo babiri. Ati nanje mba ndi gihangange. Ndabeca none. Oya ntubeshe cyane. Fata micro. Umaze kuba uri hagati y'abagabo babiri. Ubuhezagiwe mu bandi bagabo bose. Sikia kamera sikia. Vuga twumva ati ndasubiramo. Uri hagati y'abagabo babiri. Ubuhezagiwe muri twebwe abagabo bose. Ko turi babiri. Bisigure ko nanje rero ndahezagiwe uno. Urahezagiwe kubera uri hagati y'abagabo babiri. Kabisa. Ati Ninda Toshima. Ninde no? Oya ntiyari je. Oya ngo ninde? Yari wewe. Oya ninde no? Kana jewe sije. None ninde? Bari bande kaye. Bari bande. Uko biri kose nyakubahwa mukunzi wacu. Ibyo rero byose ni abatari uyu. Mijewe umugabo na Jesse jewe ahubwo yoba ari wewe niyo batari wewe nibariya bakuzi wa Lloyd TV nimba ukunda igikino ninde aba basanzura bazi ati batanguye kera abafise ibigwi byinshi uno munsi rero novuga yuko turi mu ntara ya Gitega narakubwiye ati uno mwaka anzo kuzanira update news urumva yuko bakubwira ati atari jewe nturiye ati atari uriya naho nibariye ariko rero nk'abakinyi baninde ndashaka badukorera akantu gatoya agasene gatoya bakita gaskage reka ndamuhereze micro gatoya kugira ngo ndashaka mudukinira akantu gatoya sivyo none muri uyu mwanya bakuzi wa Lloyd TV umusirikare ku rugamba yama ari tayari kugira ngo ikintu giserutse atarasa nk'abantu twemera nk'abasaza ndashaka mudukintora micro kwanza kaninumirere bo agakino gato y'umuntu yokina mbega ntangura sa canke mbanze ni dondo birakunda canke ntibikunda birakunda uravyemeye wewe uravyemeye bo jewe ndi imfizi y'umugabo hako umukecuru andusha gutambikiza nofuma ntaruka ndakurahiye hako utabuka niwiyegeranye mugabo niwiyegeranye ntutabuke n'abatabuse turacabashaka inumire none ndagamburutse nta kibazo ahubwo rero ndahubwire hori cubonye byari binshavuje mwishwanjaratira iyo utigarura wari kungana nuko biri reka ndakurabira karamaze kuko kajayo ngo akubwiye ngo karamaze ngo mbwa kajayo nyene kajayo dusubize hamwe Yes, wakoze wa Lloyd TV nakubwira ati ndi kumwe n'abantu banditse amateka ndi kumwe n'abantu bakoze ibigwi byinshi bakubwira ati karamaze ati hakono gira
hako norushwa n'umukecuru gutambika nofuma ntaruka ati yegeranye tukiri ngaho nyene reka kwanza ubanza udamukiza abakunzi ba Royal TV wabwira ati mumeze neza. Egereza mikoro ndamukiriza abakunzi bacu abakunzi bawe bakunzi banje nanjye nkaba ndi umukunzi wanyu ndabaramukije amahoro y'Imana amahoro y'igihugu cyose amahoro y'abagenzi ibyo ndabifurije amahoro imyaka yose. Ati nawe biba bimeze gute? Ndashaka ndamukize kwanza abakunzi bacu abakunzi bawe ego bakunzi ba Royal TV ndabaramukije amahoro y'Imana amahoro yacu abane natwe abane namwe abane n'abarundi bose dufatane mu nda twese tugwize ibikoko tubandanye dukora yego kugira ngo twiteze imbere yego kabisa. Ati turi mu ntara ya Gitega mu Giheta ndabesha none oya ntimubeshe egereza mikro turi mu ntara ya Gitega ku mutumba Kibimba ku kabare bita mwibanga muri zone Kabanga twebwe rero ku ruhande rwacu twebwe abo muri Ninde twahise muri zone Kabanga. Ati twebwe abantu bo muri Ninde ati twahise muri zone Kabanga. Muze ndashaka ndakubaze gatoya biga izina Ninde ryavuye hehe ko turazi yuko mu Kirundi Ninde uba uri kurabaza ati Ninde none mu Kirundi uba uri kurabaza ati Ninde biga izina Ninde ryavuye hehe? Izina Ninde ryavuye mu mico y'abarundi mu mico y'abantu hama hirya no hino tukabona hari abantu bariko baragira ibintu by'amakosa mbere benshi ugasanga baravyihakana turahava turatorana ikibazo c'abakinyi ba Ninde kugira dushakashake abo bantu baza bariyorobeka turahava natwe turakora turi kumwe n'umutama yitwa Kireko aradufata mu mugongo aratubwira ati tubwira abarundi ngwiki tubwira abantu ngwiki kugira batwumve ko turiko tubwira uyu canke turiko tubwira uyu canke turiko tubwira uriya tubaze ikibazo kugira umuntu wese ahari yibaza ati none abo bantu ba Kireko bariko bavuga nde? Ugasanga uwo muntu yagize ibintu by'amakosa akibaza ati ngo niba ariko bavuga jewe ati ko canke bariko bavuga urya ati canke bariko bavuga uriya bagaca basigara mu bibazo kujya kw'inzengaruzi bagasigana ngo rega bavutse wewe ngwipu ngo bari bavutse wewe witu bose bagakorana ngo bavuze ntuze hariya abo bantu rero bariko bariyumvira bigaca bituma baguma mu vyiyumviro ati Ninde baza bati none muri aba bose Ninde uwundi nawe ati none ni bande kantuze ati atari jewe ni wewe ati atari jewe ni wewe ataruja naho nuri reka mbaze uno mugabo ari mu bubafu bwanje iyo bavuze Ninde ku ruhande rwawe wewe wumva iki? bavuze Ninde nka jewe nsanzwe n'umukinyi wa Ninde nge nukuvuga ko bavuga jewe bavuga wewe kubera igituma mvuga ko baba bavuga jewe canke wewe canke uriya urumva iyo turiko turavuga turiko turakira nk'ikintu usanga gihanura abantu bose bo mu Burundi bwose hama amakosa suko vuga ko tuba twayabonye nko ngaha muri zone Kabanga no mu Ruyigi no mu Rutana usanga hari amakosa ugasanga twebwe ko dukina duhanura uwari we wese yumvirije ikiganiro ukamenga niwe bavuze undi yumvirije ikiganiro ukamenga niwe bavuze nk'abacyumvirije rero
umwe wese araja hajya akazavuga ngo ubwo ntibavuze jewe ngo cyane ntibavuze jewe natwebwe biradushikira ugasanga umwe wese umenga bavuze we nicyo gituma ari ninde si wewe ni jewe ni bande gano ni twese rero yes bakuzi ba Light TV urumva yuko baguma bibaza ati mbega ni wewe ati cankwe ni jewe ariko ndashanda babaze nibiba vyoroshe kugira ngo abakinyi mu marana imyaka irenga 10 mukinana imyaka irenga 20 mbega nirihe banga turabona abakinyi benshi buno munsi baraza bagakina bagaca basambuka bagashwana bapfa amafaranga abagashwana bapfugwanko bagashwana bapfa ishari mbega uno munsi ndashaka mutwereke nirihe banga novuga yuko cyatumye abakinyi baninde mumara imyaka irenga 20 muri ko murakinana mutarashwana murambabarira cyane kuko ntawo vuga byose ico umuntu yoshimbere twebwe mugwi wacu w'abakinyi baninde twebwe ntitwigera dushika ntitwigera dushira imbere ibintu byitwa amafaranga kuko twebwe niyo tuyaronse turasabikanya muri byinshi bike muri byinshi na bike turasabikanya nta uryana n'uwundi ni nkuko iyo twe dufashanye mu nda iyo umwe aronse aribuka kwegera uwundi nta wanja wangura ari icyo dusangiye tukagisangirira hamwe mu mugwi wacu wa ninde nta numwe araburana n'uwundi nicyo gituma no mu mibano yacu hageze uburenganye wundi tubihereza mu mutima wacu kuko twebwe muri ninde turi umwe dusangiye gupfa no gukira kandi kuva kera twamye dufatanye mu nda kuva dutangura ikiganiro cyitwa ninde ubundi ho twokwihenda tugatangura gucanamo igihugu cyose uca bumva yuko za mpanuro duhora dutanga za mpanuro mutanga zitarizo turinze ducanamo twebwe mbere niyo hagize umuntu yihenda akagomba gucanamo tubizimiriza hafi nawe nyine agaca bitegera agaca byuma nicyo gituma tuguma twishima nicyo gituma mbere twebwe natwe mu mibano y'iwacu nta muntu akunze kugira ibintu by'imanza ni nk'uko atawufatwa n'itegeko ko kuva mu bintu byose byajya birakurikira biba nta n'umwe yigeze yipangura ngo ndabavuyemo oya twagumye dufatanye mu nda iyo niyo ninde rero yatwebwe kuntu twiyubatse urakoze kabisa urumva yuko urukundo abari rwishi urumva avuga ati twebwe mu bakinyi baninde ikintu ca mbere ni urukundo ati twebwe ntidukunda amafaranga turaza abakinyi benshi buno munsi baraza uno munsi ukabona barashwanye bapfuye amafaranga ngo bapfuye hit ariko urumva yuko ntabwo biba byoroshe kugira ngo abakinyi bamara imyaka irenga 20 imyaka irenga 25 ho bariko barakinana utarumva ngo bashwanye utarumva ngo bajyanye bapfa amafaranga ati twebwe niyo turosa amafaranga turahareranira tukagabura kandi niyo umuntu aronse haribuka abandi ariko rero tukiri ngaho nyene ariko ndashaka kubaza reka ndakibaza uno hari umukinyi wa ninde navuga ko nawe nyene yakunzwe cyane umumama yakunda kuvuga ati yewe gaye ntunze ariko uno musa atakiboneka mu kintu ca ninde bivanye nuko amagara atari karamukundira turazi yuko umuntu aravuka agakura hama gasaza mbega uno musi nk'umukinyi wa ninde nk'umuntu mwakina igihe kinini nikiye kintu horo mwibukira ugani ugomba kuvuga Adrienne ndako Adrienne ujya twebwe n'ubu aracitwa umukinyi aracitwa umukinyi kubera nahajya iyo turiko turakina nuko mutashitse hajya hepfo ku biro ngo murabe ni hafi ya hajya kubera nanjye iyo turiko turakina hari akantu tumukeneye turasimba hajya twatwara mikro nkuko kwanya akatugirira akantu nico gituma n'ubu ujya turacafatanye mu nda twebwe iwacu umukinyi akitswe n'amagara akaba akiriho twebwe tumwibagizwa n'iki n'urupfu gusa n'ubu ujya tumwita umukinyi yego ndashaka kwanza umbwire gatoya akantu ukunda kumwibukira ko nakanye
n'umukinyi novuga yuko yaranzwe n'utuntu twishi uduterume twiwe twakunzwe cyane novuga yuko nakaye kantu nkawe nk'umukinyi mwakinanye ukunda kumwibukira ko cyane mawe w'umukondo yakunda kuvuga akantu ngo mawe w'umukondo hariho n'akandi yigeze kuvuga ngo insomya nanje ati insomya nanje ndashaka kwanza ubanza ukababwira ku gaseni neza ndashaka ukababwira neza ku gaseni ati insomya nanje mbabarira gatoyi ndamwaki kuko byadiriyene n'umwanya amagara yamukitse egereza mikro n'umwanya yadiriyene amagara yamukitse na jewe hari igihe nibutsa ku kantu ngira mvuge n'ubu mu mutima nza numva kariko karaga novuga ni karanje kaguma kambabaza mu mutima kaje kansomya nanje yaciye arenza ko ngo mbega ngo ryashano wambwiye ngo ryari mani yo ndavyibutse nsanuna nasanze ari umubyeyi gusa w'ikigo ubundi we yari yarenganijwe nyakubahwa yari yarenganijwe ngo ryashano wambarira ngo ryari ngo wafekewe mani horaho by'umugore sinashimye kuvuga byose nca ngomba kurira ati ugomba kurira ati ryafeke by'umugore wahora untuka hari iryo ati singomba kuvyibuka camakwa kuri nca numva umenga ca bingo ati bica bingora cyane nico gituma je nifuza yuko yomba hafi ati niyo mpamvu nifuza ko yomba hafi n'umukinyi novuga yuko nawe nyenye yarafise impano idasanzwe aho yakunda kuzana uduterume twishi aho novuga yuko yakunda gukina abantu bakamukunda ariko no munsi novuga yuko ntagikina kubera yuko ubuzima turazi yuko amagara n'amazi aseseka nibayore ariko reka ndi ariko muriko muraforma abandi bakinyi mbega abandi bakinyi ubabona gute ubona hazovamwo abazokina nka ego abakinyi baraboneka babonera ko bikogwa ukubera nk'iyo turiko turakonkoda canke turi ku kivi turiko turakina hariho abo usanga bashoboye gutwenza canke ukabona yuko bashoboye akazi vy'ukuri ego bariho bazoboneka n'ukuri kubera igito bazoboneka abadutanguriye imbere baguma batuba hafi baguma batwigisha batwereka ingene bakuze ingene bakora ingene bigenda nico gituma novuga ko bazoguma bariho bazoguma baboneka nico gituma tuvuga tuti ninde izoguma ari iyi wacu urumva yuko ni ibintu byiza cyane mbega uno munsi muravye aho mwavuye naho mugeze uno munsi ku ruhande rwawe wabisigura gute aho mwavuye naho ugeze uno munsi twebwe turavye aho twavuye kure cyane twavuye kure cyane gose bon tugitangura twaragoma tuvuga tuti aha naho turiko turakurikira nta kirimo ati naho turiko turakurikira cyangwa se naho turiko turakora ati nta kirimo mugabo buke turatsimbataza imitima yacu hakaza bamwe bati komera biriko biraza birateba biraza na gose birasubira biraza birongera biraza kuko l'enfant mbere twayihabwa n'abene gihugu kuko umaze kumva akajambo kavuga kati ubwo yoba ari jewe uwundi agaca avuga ati oya si jewe namba canke ni wewe uwundi agaca avuga ati none bo bari bandega yemwe twaje tubona bwabo nivyo turiko turavuga ko byitabirwa n'igihugu cose duca turonka uburyo rero bukomeye bw'ingene twobandanya ubu rero twarabandanije birakomera mu gihe cyahera rero twebwe ntibyaduha ingufu cyane twavuga tuti twabona ibyo tuvuga hariho abatabyumva n'abandi babyumva n'abatabyumva mugabo harageze igihe tubona n'abategetsi bose n'abaririmbyi
bakaza kuturamutsa n'abakina ibindi biganiro bakagomba kutwiyitirira birabata kuwa amazi baranashaka no kuza kuturahuramwo ubwenge turamera nk'abagomba kubibemerera kandi dutanguye kubibabwira birahava nabo nyene birata kwa amazi kuko hari utuntu twe dushiramwo usanga tumeze neza cyane bigatuma ninde iguma ifise akanovera harakanabuza ati mbere twebwe hariho n'utuntu dushiramwo bigatuma ninde iguma ifise akanovera ariko nca niyumvira ati bega bigiye bikino mukina ninde ahora vyandika ninde avyandika uvyandika ugomba kumenya uwandika ibikino vyaninde twebwe twese yego twebwe twese turavyandika kuko turiko turategura turagira tuti wewe uraramukiwe no kwandika nawe uraramukiwe no kwandika ati wowe uno musi niwe wandika nawe ni nkuko hageze muri composition tugari tuti ubu tugomba dukorere hariya tuje mu misozi guhiga ibiganiro tugirenya umwe wese azana igikino canditse yego niko bimeze biga mu gupanga ibiganiro cyangwa se mu gukelea ivyo mukina biga mwisunga iki cyane kuko navuga yuko uravye ibintu mukina ani ibintu vyigisha like ni ibintu umuntu ashobora kuraba agakuramwo inyigisho nkuko mwabivuze ati mbega turabaza ati mbega ninde abandi ati mbega ni jewe ati mbega ni wewe iyo muri ko mwandika ubuzima cyangwa se haraho muba mwaravye abantu nyene ubuzima babanyemo mugaca mwandika kuko ibintu mukina like ni ibintu biba mu buzima mbega mwandika ko mwabibonye ku buzima bw'abantu canke n'ibintu muyumviranye akavuga ati turavye ibintu n'ibintu bibaho canke n'umuntu ashobora kuza akabwira ati nusarare nyakugira imana twebwe ukuntu tumeze ukuntu twe tubikora ndashobora kuva ngaha nkataha muhira nkiyumvira ikintu ntabonye ku muntu atanamwe nakibonye nkiyumvira nti aha muri iki gihugu cacu canye mu bihugu byo hanze canye ibi bintu birabaho ukiyumvira uti ibintu bishobora kugenda uku atanamwe wakibonye ukaciyumvira ugasanga icyo kintu kirashoboka ugacuza ukabwira bagenzawe dukore gutya iki kintu mumfashe tugicane ngaha no ngaha ugaca usanga urose uwundi mugenzawe akubwira ati aha birumvikana naha birumvikana twicare hamwe tukivugane nibyo birabica bituma rero turi hamwe byose birashoboka turi hamwe byose birashoboka umugani wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu yavuze ati turi hamwe byose birashoboka tukuntu tuba turiko turakora turavuga tuti ndashikirije cyumviye mugenza agaca nyunganira natana hamwe twaba twarabibonye icyo kintu gitegerezwa gukunda ikimbabaza rero nuko kiya kiganiro tuhejeje kugisohora uca usanga abumvizi nyene twagisohoye uca usanga bakigize gutyo nyene bashatse kubigana bashatse kutwigana ugasanga bakigize gutyo nyene bakinye ivyo mwakinye bavyitwa kwigana batwita kwigana twebwe rero natwe iwacu muri ninde ntidushaka uwutwipimako ngo aze kwigana ibyo twagize kandi bidashoboka kuko uca usanga hari ikintu yashizemo kidakunda bigatuma bene gihugu batacumva neza ngo ya bwa bundi ngo oya ngo nibahebere ibintu bene vyo ngo kajya kantu bashizemo ngo abo bantu nako nabumvisemo simbuza abari bo murambabarira ati murantunga kebuke ntibishoboka ati ntibishoboka kutwigana ati ntibishoboka yuko ukora nk'ivyo twakoze ati twebwe amateka twubatse ati nta numwe yo yashobora ati nimba dukinye igikino kimeze uko ati nata ntacyo yoshobora ati ibintu niba bihariye banyenevyo turazi yuko umugisha ati niwibwa umugisha ntiwibwa umugisha ntiwibwa ntiwibwa ntihagire n'uzowitirira ntibibaho nibakore gwabo
batarinze kurabira kuri naka bavumbure bishasha byabo kuko twarabatanze kuciyumvira. Ariko kiyashaka kwibaza ati uno munsi rero abakinyi ba film cyangwa se abakinyi ba Malelesi navuga yuko harabaza gukina aha ugasanga bariko barakina n'ahandi ugasanga umukinyi avuye ngaha agiye gukina ahandi mbega mu bakinyi ba ninde biramaze gushika hakabamwe abakinyi mwatanguranye ariko uno munsi batakina muri ninde bakina mu yandi magroup. Mu bisanzwe nta mukinyi wa ninde ashobora kuja ahantu amaze kubona ninde yarayimenya akayimenyera yoshobora naho nibaza ko bomuha miliyoni na miliyoni bakica ngaho uze tukujana uze gukina ibintu ngaha natwari twebwe twenyene twose mbere twomugira igicibwa ntibishoboka si bijya by'abantu ndabinumye bari vuga ndanye vuga twe muri ninde ngira ndabivuga ndanka umuntu aba ari kumwe n'abantu akacaja kuja mu bindi by'abandi bantu uwo no mwita umusambanyi akongera agaca yitwa umusumyi w'urusaku. Twebwe iwacu rero turibumbye turiyubaha nta mukinyi n'umwe wo muri ninde arava muri ibi ngo agiye mu bindi ntibishoboka. Nicyo gituma n'iyo umukinyi dusanze adakina neza turamuha akanya genda hajya mugabo uze wame waje guhanuza utube hafi. Iyo twamurungitse araza akazara dutemberamo mpaka tukamugarukana niko ibintu byifashe. Bijya bintu bagira ugasanga umuntu ari muri uyu mugwi gutya agacaza hariya naho twebwe nyakubahwa ntibiradushikira. Yego ndamwunga icyo kintu ikiganiro turiko tugishikiriza twisunze ukuntu namwebwe musanzwe mwiyubaha kabisa na cyane ndamwunganiye gatonyi kuri ivyo uvuze yuko hari uwova muri twebwe akacaza gukina ahandi mu bindi ari nkamwe bishitse tukabimenya kuko wosanga hariho washobora kuba bampemuke ndamuke mugabo iwacu ntibiraba ntivyigera bishitse naho mukama wanje genda di yuko twomuha impanuro ikwiye uko yoba turenganije uko mu mateka yacu ya ninde ivyo ntibirigera biba kandi ntibikabe. Yego ushaka kwiga ubumenyi arahuye muri ninde yoshikira abatama bakera bakuze kadushikira akavuga ati shaka munyigisha niho ibyo babiriko bigenda neza. Ico nagomba namwunganire ko murakoze. Mbega biramaze gushika mukirukana umukinyi wa ninde bivanye n'amakosa yakoze? Twebwe sinza kubesha biramaze gushika tukirukana umukinyi wa ninde bivanye n'amakosa yakoze akoze ibintu bijanye n'iby'igihugu kidashaka canke iby'Imana idashaka. Twebwe turafise uburenganzira nta n'uwo tubicishako turamwirukana toka tuvireho ati genda ntuhuye n'imico yacu ngaha mu gihugu cyacu tukamwirukana naho yoza agasaba ikigongo akaduha ibyo nkungu na ruyonga tuti kirazira kuturengera n'ubundi ndasubiyemo toka abakozi ba Light TV ati akoze ibyo tudashaka tumubwira ngo toka Bega mu buzima busanzwe naho usanzwe ukora iki ko turazi yuko umuntu ntatungwa na kamwe bega mu buzima busanzwe ngamze usanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe gereza mikro gato mu buzima busanzwe nka jewe nitwa Ntavyo kurera niko kazina abavyeyi banyise. Mu buzima busanzwe jewe nsanzwe ndi umworozi nyinshobora umukuru w'igihugu yavuze ati nimworore kijambere je ndi umworozi je kuko napfuye mvuye kw'ishure hanyuma haheze imyaka 2 nca ntangura gukora ibintu by'ubworozi. Wavuye kw'ishure ryari muri? Navuye kw'ishure mu 1982 cenashika ndabanza gukoresha ishirahamwe ryo kubaza nkoresheje ishirahamwe ryo kubaza ndarikora numva
ndakeneye ibintu by'ubworozi ndabijamo ndiko ndorora kireko wenyene arahava araza ati mwene wacu ingo turabona neza kuciye ubwenge inguze kudufasha ikiganiro ninde nca nditaba kamo kiwe kuko yaranyitaho n'umuryango anyitaho nanjye ndabikora ubona ni n'impano yawe nca mbona umenga turahujije nabyo maze kubona ko duhujije nabyo ndatangura ndakina ibiganiro bya ninde hanyuma mu nyuma mbonye maze kubona neza yuko ibyo biganiro biyinjiye ndahava izina ry'iwanjye ndagiyitirira nca nitwa bikoroka biva mu ijuru urumva wo munini maze kubakorokeramo mu nyuma turavugana ndahava nkorokera ibujumbura abari baranyumvise ku iradiyo banje ku bwinshi bati turabonye bikoroka na kireko uko rero niko byace bitangura ngo numva abantu ntanguye kumenyekana ku bantu benshi njako ati bikoroka gushika ndi bikoroka bivaye mu ijuru hasi hejuru he bikoroka binkorokerako bivaye iyo bikoroka biva ntawundi ubona gusa bigukorokera ubona binkorokerako n'ubu namwebwe royiti bagukorokeko n'ubu royiti vibu sinari nyene nakorokeye muri mwebwe murakoze cyane imana ibahezagiye umuze mu buzima busanzwe nawe usanzwe ukora iki mbega iki gikino ninde cyakwiswe jewe iki kino ninde mu buzima bwanjye kavuze yoje ndi umurimyi mworozi yego hama narakunze n'iki kino ninde musanze ndakimaze nk'imyaka itari mike imyaka 28 urumva si mike ni myinshi cyane nyinshi jewe nsanzwe iyo ntari ku kazi ka ninde ndagenda nkingunganya nkarima nkongera nkorora yego iko bimeze ama izindi kiwanje nitwa Manirakize Barutere kino cyakwiswe navuze ko nitwa Kanyedonze aribaza ngo sindamuzi Kanyedonze yego ni Kanyedonze yego nimba ukunda igikino ninde ntazabura abazi ati gende bikoroka biva mu ijuru ati gende Kanyedonze mze sabwe babwira ati fresh sana fresh bikoroka kabera bari ati fresh sana fresh bikoroka sinwenga nta gufina asante vuga gwagwa Yes, wakuzi wa Light TV nkuko wabibonye twari kumwe na bikoroka na Kanyedonze ni bamwe mu bakinyi batanguranye n'igikino ninde novuga yuko nimba ukunda igikino ninde ndazabura bazi reka ndabashimire cyane nuvuga ko turi mu ntara ya Gitega narakubwiye ati uno mwaka nzokuzanira update news mze babwira ati ciao hanyuma rero nejo bundi uzokenera umuntu yitwa bikoroka agakenera kire agakenera Kanyedonze aza musange muri zone Kabanga twataziriye Kabanga mu ntara ya Gitega Yes, bakuzi ba Light TV reka ndagushimire cyane we bakwikiranye kino kiganiro narakubwiye ati uno mwaka nta kwicara no gukora cyane jewe ari kuruva ngaha yari Mr Radio kuva kuri Light TV ndabwiye ati we love you so much muri cya kiganiro tubabwiza ukuri show uno mwaka no kubabwiza ukuri this is Light TV kuri kamera wari kumwe na Elfeje Calf ni watuma ino image igushikira imeze fresh sana ni watuma ino sound uri kula yumva jewe ari kurumva rero my name is Radio, this is Light TV in the place. You know what it is. Dusubire utaha. Ciao. We love you so much. Bombastic. Wagwan, manige. Mutangwa muri Light TV.
ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV nyaragasa nshuti nduta Roy TV Tahuye n'amativi atandukanye Kutwigana TV ibica bigacika ni Roy TV mama hahise Tahuye n'amativi atandukanye Kutwigana TV ibica bigacika ni Roy TV Roy TV